Ndi umuyobozi mukuru w'akazi mu bushikiranganji bw'akazi n'abakozi nk'uko mubivuze turiko dutunganya uruganda rwo kurabira hamwe icigwa ubushikiranganji bwasavye mbere ndetse ni leta yabisavye kuko inama shikiranganji yarakoranye ivuga iti isaba ubushikiranganji bwacu ko bworaba ingene ubushikiranganji bwoshiraho novuga umushahara fatiro abantu bose bo kwisunga kugira ku munsi bamenye neza umukozi amahera yokorera ko angana baravye ubuzima ingene bugenda burahindagurika buzimba rero nagenda babwire yuko iki twita SMIG turiko twiga no munsi bashikirije muri kiya cigwa SMIG yahahora niyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 murumva neza na neza ko haheze imyaka 37 rero ico cigwa kiratwereka yuko ivyo biharuro mfatirwa ko bitagihuye n'ibihe tugezemo ku mukozi ndetse n'umukoresha rero bakavuga bati none twogumuko ndababwire yuko iyo SMIG y'ico gihe yafatira ku buzima bw'umukozi mu miji mikuru ico bitare centres urbains nk'ibujumbura umukozi SMIG yahembwa amahera 165 mu miji mikuru Bujumbura Gitega ngira ngo na Ngozi hanyuma hagati mu gihugu naho yari amafaranga 160 muharuri nyuma y'imyaka 37 rero ico gihe ngira ngo kumura ayo mahera yarafise siguro mugabo no munsi turiko turaraba dusanga ubuzima bwarenganye ivyo biharuro mfatiro kuva kera umwe wese aherere yaraza umukozi w'umwubatsi amahera ahembwa ku munsi umukozi wo mu nzu amahera ahembwa ndetse mu buzima bw'igihugu butandukanye n'umwirimizi bamwe bacingero ku munsi ari amahera batakija munsi rero nk'igihugu gisanzwe gikoresha amategeko y'igihugu kubijanye n'akazi murazi ko dufite iteko rishasha code du travail itwereka neza yuko ibintu byinshi teza kubihindura turavyo teko rishasha hanyuma hariho n'amateko mpuzamakungu y'akazi atubwira ati umukuzi ategeza kuja ku rugero runganuku kubera igihugu casinye amasezerano mpuzamakungu y'akazi rero no munsi no kugira turabire hamwe mbega turabiye kuri ivyo biharuro vyo mu 88 igihumbi kimwe n'amajana 988 tukagira n'ubuzima bw'uno munsi ibi twogerageza turabiye hamwe abakozi abakoresha na leta kuko nibo bagize iyi nama twotegekanya gute kugira turabe tugerageje gukoresha ibiharuro by'ifatiro byisunga ubuzima bwo no munsi twofata ibiharuro ibihe ivyo rero ntiturabishikako ariko nivyo twiyimbira ko tuvuye muri iyi nama ico cigwa cari cakozwe mu mwaka wa 2022 hanyuma murabona yuko ku mwaka ibintu birahindagurika kumbure ibintu vyihuta ku migambi y'igihugu navyo nyene hari gihe bihindagurika rero utevye na gatonya ugaca usanga bya biharuro mwari mwagize mu cigwa byamaze kurengana twasanze rero ivyigwa byari vyabaye mu 2022 navyo ne byaramaze kurengana kubera murabona uko amahera agendera atagaciro birafatanye n'imishahara ugaca usanga ari bya bihero twagira byifatiro uko umukozi yasoma ku isoko mu 2022 uyu munsi byari yongereye incuro nico rero gituma tuvuga tuti reka tugerageze turabe twisunga ibihe twisunga n'ubuzima umukozi abayemwo hanyuma durabe ko twoshiraho amategeko n'imiburiburi yegereza byo mushoboza kuja kwisoko agasuma akabaho rero niyo ntumbero tuvuga tuti reka turabire hamwe n'abakozi n'abakoresha turabe
ico twita umushahara wo ku munsi, donc le SMIC n'umushahara wo ku munsi. Hariho n'abagira ku mushahara wo ku saha bivanenge n'umukozi akora. Mugabo twebwe tumaze kuronka umushahara wo ku munsi ngira n'urufatiro vyotuma basi tugavuga tuti abakora mu bushikiranganje bw'uburimyi, abakora mu bwubatsi barafise ikintu bisunga mu guhemba abakozi bakora. Niryo hangiro dufise. Rero urumva n'umwitwarariko wa leta yavuze ati nimurabe mbere ndavyibuka nyakubahwa umukuru w'igihugu igihe twariko turagira inama nkuru y'ivya bijejwe no byo gutekaniriza kazoza ikintu bita Commission Nationale de Protection Sociale, niho mu marekomandasiyo bagize iyo yukusubira kurabira hamwe ico kintu ca SMIC c'ibiharuro byo rufatiro uko birakwegana. Urumva no munsi twebwe twigisha abakoresha n'abakozi ko bogira ikintu twita travail des akazi kabereye gakingira umukozi. Nivyo kunda ko kabera umuntu ahembwa amahera 165. Uwo muvuza gute? Yo suma gute? Yo kwigisha abana gute? Ukuvuga ivyo byose urumva n'umwitwarariko wa leta. Niyo mpamvu twicaye ngaho ya turabe ico cigwa. Turabe ko twogira ibiharuro vyibanze ngendegwako byotuma leta iheza igashira itegeko rivuga riti mu bisata ibi nibi umukozi amahera ku munsi yo tegereza gukorera naya n'urufatiro nticobuza ko umuntu arenza aja hejuru yayo bafatiyeko muga ntaje munsi kuko biragoye. Fata nk'umuntu aje gushinga ishira hamwe uno munsi yo gugwiza akazi nka entreprise nyakakubaza kuko urumva urufatiro niyo SMIC avuga ati none ko nagomba gushinga imishahara y'abakozi bo muri entreprise yanje munyemereye ko shinga nyiri biragoye kuvuga ati hera kuri SMIC yo 188 uko ntigihuye n'ibihe tugezemwo ku munwa naho ntibikunda teza ko dufise ikintu canditse. Rero ni ivyo bituma twicaye tuti reka turabe ikintu twoshikiza leta nk'abahinga hanyuma tukazora leta ivyemeje bakabishira mu ngiro mu itegeko ribishinga. Hanyuma amashira hamwe yose cyane umashira hamwe yabikorero twabo na cyane batuvuga bo muri secteur informel aba bantu umengo bakora atamateko bisunga. Turabe yuko bogira urufatiro rubereye. Byo hariho umugambi w'igihugu ico bita politique nationale ya politique salariale iri kiraba ndetse igeze kure gushirwa mu ngiro. Ariko nayo nubwo bayishize turembira SMIC ivyo gukosora ntivyigeze bibura. No kuvuga yuko ushiraho umugambi urashiraho ikintu novuga citegererezo, donc politique de base mugabo ntikibuza yuko tunenge tugenda turakosorwa. Rero nivyo muri ntuze muri le code du travail mu gisata c'abakozi ba leta harimo abantu twita abasukontra. Abasukontra nabo nyene itekorera ribagenga n'iri rya code du travail. Ivyo rero nico kimwe najya amashira hamwe bavuga ko afise amategeko yiharije special statut spéciaux navyo nyene bariko babanje kubireka ubariko babikora kwabo. Mugabo si byiza ko tworeka hakaba ikintu novuga vide sinzi ngene yita mu Kirundi, donc hakaba ukuntu ko kwirengagiza hakaba umugwi w'abantu atagira iteko ribagenga. Urumva nka leta twatiko turakora amakosa mugabo uwo mugambi mukuru w'igihugu wa politique salariale urumva hanini uraba abantu bakora mu gisata ca leta. Ariko none babandi nabo tujeje gutunganiriza bikorera ivyabo ari no bagize ubutunzi bukuru bw'igihugu ivyo bita economy. No kuvuga duteza kubaha nabo novuga ibiharuro mfatiro kugira bashinga imishahara. Rero ivyo tegeza kwikora mu bwitonzi guko tubikoze nabi byo tuma leta ahubwo ihomba kuri bimwe vy'amakori batanga. Ivyo ni ibintu bisaba reko tubikora mu mwumvikano ntihagire ubuhonyoro wundi. Umukozi ntahonyora umukoresha ntahombe na leta nayo ntibihomberemo. Nico gituma mubona ivyo dukora byose ngaha muri ibi bintu biraba imishahara y'abakozi ubuzima bw'umukozi tubikora twisunze ya nyabutatu abakozi abakoresha na leta kuko twese biraturaba. Niyo mpamvu rero mubona turi ngaha. Rero nubwo tuzosanga ako kantu gashobora kugira ico konona kuri mugambi wa leta wo gushinga imishahara mu gisata ca leta turasoheza twicare uko mu ntango
nico gituma tuvuga ko ari seuil mu gifaransa n'urufatiro. Rero nitwabona yuko ugo rufatiro tuzaba twasanze twarihenze tuzoheza dusubire tugume tugira ibiganiro turengene turuteza imbere mugabo ateza kuba ikintu cibanze duherako. Ikibanze rero dufise no munsi umuntu bago idahuye n'ibihe tugezemwo inyuma y'imyaka 37 ni vyiza ko abakozi ni leta mvyeyi murabizi. Rero leta mvyeyi ivyo ngiye gituma yavuga ati nitwobandanya tugumana ibiharuro 165 amahera yo 188 kugira rubo rufatiro rw'umukozi aho twumva nti twoba no kuri dohonyanze uburenganzira bw'abakozi.